umviriza itandukaniro riri hagati y'umuziki w'Uburundi n'umuziki wo mu Rwanda. Écoute la différence bro. Iyo ngoma urayitwa kwanza? Iyo ngoma ntayo nzi ni ndi yaririmbye. Iyo ngoma ni iyo ndirimbo ni ya Be Face on the Floor kama kawaida. Yaririmbye atanga la différence iri hagati ya baraperi bo mu Rwanda n'abaraperi bo mu Burundi. Wowe rero kuvuza uko yuko abarundi bakiri hasi ku banyarwanda, dushaka rero uduhe difference y'umuziki w'u Burundi n'umuziki wo mu Rwanda. La différence iri entre umuziki wo mu Rwanda ndetse no mu Burundi ni ibintu ntamwe mwibonera bro, ni ibintu mwibonera kuko uno munsi mu gihugu cy'u Rwanda iyo basohoye indirimbo naho yo mu underground ataramenyekana n'umunsi n'umwe indirimbo ayisohora uno munsi ejo kabiri hit ngaha Bujumbura. Everybody, hello everyone, it's your boy Burundi kama kawaida nkuko mubibona kuri kamera naho ni Blaze journalist. So uno munsi rero turi neza na neza mu Carama aho tuje kureba umutipe yaduteye ubwoba kubera twamubonye ahantu hateye ubwoba. Aho naho sahandi ni muri Trust Music Award mu kirori cyabereye mu gihugu cy'u Rwanda mu minsi iheze. So rero nkuko biri abanga twamaze kuhabona. Cameraman Wigo bakunzi ba Menya N'Ibi Média, the place of knowledge and the wisdom. Mugumane natwe rero tumubabere. Cameraman kuje mbanze nugurure ntibamene umutwe boss. Ingo bariko baroboka ingo cameraman kuja. VP boss websense kuje umuhungu bita Jaxy wari ngaha. Jaxy ngani yariga bro. Jaxy kwihe karibu gabasi. Hola hola Jaxy bro burya bari yariga nani cameraman baratufotora ahantu abandi ndaki baratufotora ube hange Jaxy Chenche waduheze ka block ko tutamubona. Jaxy cameraman harabaga twinjire mu byobo nguru kwa TV nguru cameraman komeye kuja bro vipi bro ko twadodoye ka blaza wewe tuje kukuramutsa ushaka kudutera inkuru ariko ngo tugenda tuje kukuramutsa bro. Iyo si kamera ni ntari kuri kamera ntari karabi kamera nta kibazo. Twe tugomba tuje kukuramutsa tugomba nyene twe turatera inkuru none mbega umeye kwese mu wakadimashi ka bro mwene muse bro vipi safi rameze neza bro. Ndayona kutagase usa neza usa n'amafaranga niyo mpamvu uri kura hana abandi bajyako bro amakuru y'imisi none. So twe rero ikintu kituzanye ngaha banyita Bertrand Burundi sanze nkorera ikinyamakuru bitwa Menya N'Ibi Média, the place of knowledge and the wisdom. Uja cameraman bamwita Blaze journalist ndazi wamaze gukurikirana ibikorwa byacu. Twebwe rero ikintu cyatuzanye ngaha bro dushaka widondora abakunzi ba Menya N'Ibi Média hama cyo tukubaza ku bintu twabonye mu minsi heze. Witwa gute kwanza? Mbere ko nidondora kwanza ko iki mwaje mutaninguje ko nta nimero yawe twari dufise. Oya bro oya nta kamera twari dufise, that's why tutigeze kuguteguza bro. Oya that's why tutigeze kuguteguza bro, niyo mpamvu twaje surprise kugira ngo tugire kandi urazi nta nimero yawe twari dufise kugira ngo tuguteguze. Ego mwitwa bande mwidondora abakunzi ba Menya N'Ibi Média? Iyo ni Menya N'Ibi Média. Yeah. Okay nitwa Jaxy. Yavuga ko benshi muranzi abari mu muziki w'u Burundi benshi murabizi muranzi. Woba uri umuririmbyi cyangwe wo gufasha abaririmbyi? Hafi cyane ya industry y'umuziki w'u Burundi. Yavuga ko ababizi barabizi. Hayo uraputura wowe uri mu R&B cyangwe umuraperi? Oya ndi hafi cyane ya industry y'umuziki w'u Burundi. Okay twebwe rero ikintu cyatuzanye ngaha sikindi. Ejo muri mu gihugu cy'u Rwanda habaye concert ikomeye cyane
bita Trust Music Award, aho hari abastari bose novuga muri rusange nk'abanyafrika bose bakora umuziki. No kuvuga twe rero twabonye poste zawe ari Uwuri, gute ushikana habatebwo nkakujya kandi tuzi ko n'abarundi bageze b'abastari babaye bafise ubutumire. Cyambere no kubanza kumenya mbega umuziki wanyu wo mu Burundi uri ku ruhe rugero rwaho bashobora kubatumira muri Trust Award. Twebwe rero twagiriwe amahirwe baradutumiye, twakora ibikorwa byari bitujanye kandi byagenze neza cyane. Impamvu batatumiye abarundi nuko ngira ngo umuziki atawe bashoboye, ko yoza kuba bashoboye umuziki nabo bari kuboneka muri Trust Award. Ariko je uvuze ngo abarundi ntibashoboye, ucume ngo we nturi umurundi kandi ucume ngo umuziki w'Uburundi nyene ntibashoboye, kandi je mbona hariho abastari bakomeye mu gihugu cyacu cy'u Burundi, kandi no kuba ikinyemeza yuko novuga ko ari abastari cyo nabikwemeza isikindi nuko nyiga Trust Music Award nta murundi ya performance ariko bararonse invitation, kandi invitation barinze baguha invitation no kuba bakwizeye ko komeye. Wivuze ko ikigo nibaza ko ngaho onye mwaba mwihenze gatoya, ko mwaba mwihenze gatoya kuko iyo baronka ubutumire bari kuboneka muri Trust Award. Hama kwico waruvuze ko nuba ntari umurundi, abarundi bose muri ko mwaturaba umurundi kwizana, ariko ndi wa murundi ashobora kuvuga ukuri kw'ibintu ko bimeze. Iyo tuvuze ko umuziki w'Uburundi uri hasi cyane ntiharagira ko bashobora gutumwa muri Trust Award. Bakunze Menya N'Ibi Média, umviriza itandukaniro riri hagati y'umuziki w'Uburundi n'umuziki wo mu Rwanda. Écoute la différence bro. Iyo ngoma urayitwa kwanza? Iyo ngoma ntayo nzi ninde yaririmbye. Iyo ndirimbo ni Be Face on the Floor kama kawaida. Yaririmbye atanga la différence iri hagati ya baraperi bo mu Rwanda n'abaraperi bo mu Burundi. Wowe rero kuvuza uko yuko abarundi bakiri hasi ku banyarwanda, dushaka rero uduhe difference y'umuziki w'u Burundi n'umuziki wo mu Rwanda. La différence entre umuziki wo mu Rwanda ndetse no mu Burundi ni ibintu ntamwe mwibonera bro, ni ibintu mwibonera kuko uno munsi mu gihugu cy'u Rwanda iyo basohoye indirimbo naho yo mu underground ataramenyekana n'umunsi n'umwe, indirimbo ayisohora uno munsi ejo kabiri hit ngaha Bujumbura, ariko nta ndirimbo y'umurundi ishobora kuba hit mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo ni ibintu namwe muzi, rero nizera ko mutabyirengagije murabona ko abanyarwanda basumba umuziki cyane. Ariko ntaguciriyemo uvuze ngo nta ndirimbo yo mu Burundi iba hit mu Rwanda, ariko tukagoma tubona nk'akarorero hariho indirimbo y'umuhungu bita Dramatic bavuga ko yoba yakunzwe cyane mu Rwanda kuruta, kandi turabona n'abarundi baguma bacumirwa mu Rwanda bagenda kugira amakorabo nk'abakiri ko akiri basama korabo menshi mu Rwanda, gushika naho Bruce Melody abahana korabo. Urumva ko n'abarundi barashoboye, niyo mpamvu babana barondera. Yego bo kuri ico nibaza ko mwihenze cyane kandi gose nta murundi atumirwa mu gihugu cy'u Rwanda. Barijana icyo uvuga wewe? Nta murundi atumirwa mu gihugu cy'u Rwanda. Abarundi bo ngaha baragerageza kwidandaza, ariko bakaja kwidandariza ahantu hari banyeneho, hari abami baho, abami bagize umuziki wo mu Rwanda. Muri make rero uco uvuga ati umuziki wo mu Rwanda uri hejuru pare hapore wo mu Burundi. No, mu Rwanda urasumba umuziki wanyu ngaha. Oya, icyo sindakikwemerera. Ati gute ntakikwemerera? Ninde muririmbyi w'u Rwanda wemera cyenda guha akarorero k'ikintu uvuga ati uyu muririmbyi ni legend mu Rwanda arakora bigacika? Nahonye uvuze ngo ninde muri nemera mu Rwanda, abariko baradukurikirana muzumve neza, nta muririmbyi n'umwe wo mu Rwanda ntemera. Okay, je nanje impamvu nayo nkubajije uko nuko nzi igihangange bita Doben, ko mu muziki nyarwanda ni igihangange niko nabivuga, naha mu Burundi aje abari nk'igihangange. Aheruka kuza ku kibuga c'indege cya Bujumbura Melchior Ndadaye, aho yakiriwe n'abantu benshi n'abajournalist na Jaime niho narindi kinyamakuru Menya N'Ibi Média barabibonye, twarapostinze interview twakoranye nabo. So ya agishika ku kibuga c'indege yavuze bamuhaye interview, yaravuze ati jewe umuziki wanje usesuruse mu Burundi kuko nirefera kuri ba Big Farias. Yaragize no muri Hit Connection mu arya muri Buja FM, yararirimbye n'indirimbo ya Big Fizzo. Abantu baratangara ati iyo ndirimbo ni yakera man. Aravuga ati iyi nanje niwe natanguye gukunda kugira mbe umuhanzi bite. None wewe utuvuga gute nabarya twemera hari abakomeye birefeye ku Barundi, none utuvuga gute ko umuziki wacu uri hasi kandi nabo uri hejuru?
umuziki w'Uburundi uracari hasi ndabisubiyemo umuziki w'Uburundi uracari hasi ati gute rero tugomba kumenya gute uri hasi ufatiye ku ico ca The Ben nibyo The Ben aheruka kuza ngaha mu gihugu c'Uburundi kandi baza ko igikiramo cari kimeze neza cyane gose The Ben kuba yaravuze ko yinspira kuri ba Big Fizzo narumvise ba Kidumu narumvise ba Science Damara bose numvise yarabavuze ariko kajya n'akazi bro kajya n'akazi ko ntashobora kuza mu Burundi ngo avuge n'aba barundi ategeza kubavuga neza kuko bamuhaye akazi kandi bamuhaye amafaranga menshi n'umunsi nibaza ko Big Fizzo atarigera yinjira muri BK Arena Menya N'Ibi Média mu byumvirize Big Fizzo ntarigera yinjira muri BK Arena Kigali ariko The Ben araza agakubita umuziki akuzuza mwarabonye Bruce Melody muri Music waramutumiye bamuhamahera menshi batarigira baha n'umurundi numwe uno munsi nta musani numwe w'umurundi ashobora gutumirwa mu gihugu cy'u Rwanda agahabwa amafaranga menshi canke naho yohabwa amakeya ngaje gukorera igiteramo mu Rwanda ariyo bamutumye ko atari we yijanye mpamvu mba nemeza ko umuziki w'u Rwanda uri hejuru cyane sawa aho bita mu kirere jewe n'abakunzi bamenya N'Ibi Média tugomba kumenya we wavuze ko umuziki wacu uri hasi uwabo uri hejuru wisunze iki nico tugomba kumenya nisunga ibintu byinshi uko ni ibintu namwe mwibonera uno munsi umuririmbyi w'umurundi akwije 1 million views kuri YouTube aba ari umunsi mukuru umunsi mukuru ngaha mu gihugu cy'u Burundi ariko ku basitari b'abanyarwanda no guhakarorero k'abasitari bato bamaze kwiza 1 million views kandi bataramenyekana cyane gose no mu gihugu cy'u Rwanda akarorero nk'aba Afrique Bosco impumyi ikibazo c'amaso arakwiza 1 million views mu kwezi kumwe ariko Big Fizzo sinzi wa Double J sinzi na wa Dramati barakwiza 1 million views mu mezi 5 bakakora umunsi mukuru rero niyo mpamvu nemeza ko umuziki w'u Rwanda uri hejuru cyane gose w'u Burundi wowe rero uvuga ati views nizo zerekana ko umuntu aba ari hejuru kurubwira kuko dufatiye ku cyo cy'amavyuze ego nivyo turabiye ku mavyuze baraturusha ko nk'indirimbo ya Israel mbonye akwijije 1 million views for 5 days nukuvuga rero iki cy'amavyuze je novuga ko baturusha mugabo naho ari kuraraba talent abarundi barayifise kandi gize kandi impamvu tutokwisonga amavyuze twora batara nukuvuga development du pays nko mu Rwanda bari très développé gato yacu twe natwe no kuvuga zijya vyuze baronka vyuze bivana n'abantu bayiko barakoresha izi mbuga ngo karamumenye ariko mu Burundi urabona ko benshi bumviriza imiziki ku maradiyo niyo mpamvu vyuze ziba zikinaye handi muziki ho barakubita nawe nivyo nawe wibonera ni kuvuga mu Burundi dufate ko hari telefone nk'ayi paraporo yizo mu Rwanda yes ico kibazo si ico none vyuze ntizibirabigwa kuri YouTube abarundi munyumvirize neza abarundi mwese muri rusange munyumvirize neza ikibazo c'amatelefone makiya ngaha mu gihugu cy'u Burundi ahubwo ni iterambere rikiri hasi iterambere cyari hasi mu bijyanye na entertainment ni ukuvuga no munsi umuntu ashobora kwativa amamega ya 13,000 ku kwezi kugira azora ibikorwa by'abarundi ni abantu bakeya cyane ariko aho usanga mu gihugu cy'u Rwanda umuntu akoresha YouTube gratuit amahera 100 y'amanyarwanda ukaja YouTube ngo rero iyo turiko turavuga ibintu nk'ivyo ifo ko tuza turavyibuka navyo tukavyibuka neza tukiraho nyene cyangaruka nkavuga ati ko siga baririmbye urumva n'irya twebwe abafana oya ikosa n'abaririmbyi barifise kuko abaririmbyi ntibaramenya ico bariko barakora guke kandi bumva vyuze zibura kubera twebwe tutagtiva mu mamega nibafate amafaranga fate imitahe barondere aba follower baje mu bantu uhaye umuntu 5,000
kugira ashobore kugukurikirana nibaza ko ataco byokononera kandi buziga inyungu iri inyuma y'ivyo bintu byokoze. Wewe uvuga ati nk'umunsi umuririmbyi kana nkayo uja muri studio indirimbo bakayikora hajya nimba zoyisohora nk'ejo uno munsi ku mugoroba agaca akoranya nka team agagati jengira ndabagurira amamega canke mugire umwe ayagurira umwe abandi bagire partage kugira ngo ba partage basangira mega ngirira cucumba unavuze partage y'indirimbo nagize partage ya mega gutyo rero abaguriye mu mamega hama izo vyuze urumva ko zoshobora kuboneka neza cyane. Okay mugare rero twisunze kuri tara urashuvuga ati abarundi bariko baraba abanyarwanda tureke n'ivy'amavyuze basi nta munsi n'umwe abarundi bazokwababa abanyarwanda ne bro kufaka abarundi kandi yani nawe uri umurundi we abanyarwanda barasoro cameraman abanyarwanda ngira baramutamwe ibintu nta munsi n'umwe abarundi bazoja hejuru y'abanyarwanda mu muziki ivyo ni ibintu dukwiye kuza gusa byarigeze nta munsi n'umwe byarigeze Burundi uri kuza hejuru y'umuziki byarigeze mu mateka byarigeze bro nta munsi n'umwe umuziki abarundi bari down ku muziki par rapport y'abanyarwanda ico kintu kabisa sindi ko ndicemera neza ariko reka ndakwibariza ibindi aha ni Burundi agapira ni Burundi uri mwiza bro uri umuve patriote naho uriko umengo Burundi ni igihugu canje kandi sishobora kongere ko ari igihugu cy'amata n'ubuki ntaco ni igihugu c'amata n'ubuki ntaco kongere kukivugire Burundi ni igihugu c'amata n'ubuki ariko nibaza ko iyo turiko turavuga ibijanye na industry y'umuziki tudakwiye gukunda cyane igihugu ngo twibagire ukuri ifoko tuvuga ukuri kandi tukanakunda n'igihugu cacu ndacavyemeza ko abanyarwanda basumba umuziki abarundi umunsi Big Fizzo umunsi ba Sadi ba Double J bazoronderwa no mu boss runaka akarero nka ba Drama ba Coach Gael bo mu Rwanda bagashirako amafaranga menshi ati wewe Big Fizzo ndakeneye ko uza mu gihugu cy'u Rwanda BK Arena ubuzuze arena twinjiza amafaranga ico gihe nzoheza ngaruke nemeze ko umuziki w'u Burundi uri kuravayo ariko gushika ino saha nta muririmbyi w'umurundi arigera atumirwa mu gihugu cy'u Rwanda basi ahabwa amafaranga na makeya aje kuririmbira mu gihugu cy'u Rwanda atijanye we ubwiwe mwarayibonye igihe Kivumbi yari afise concert muri BK Arena bibaye n'indirimbo bakoranye na Kiriku indirimbo yitwa Yarampaye Kiriku yafashe indege yijana wenyine ubwiwe mu gihugu cy'u Rwanda niyo nari ntiyatumiwe yashatse guprofita kugira yiyegeze public yo mu Rwanda bamumenye buke abo ba Dramati nabo muba muvuga ba Dramati n'ubwana cyane bukivuka nibaza ko ari abana bato cyane bagitangura kuza mu muziki naho bahure n'abanyarwanda twizere ko aho uri kuratera kamo bariko baravyumva haba boss bo mu Rwanda bariko baravyumva twizere ko ejo naho batazosura kutumara amaza kuko je no navuga ati abarundi ko bashoboye bro so rero tweke ikintu twashaka kubaza none wewe mu Rwanda wabukunda kujayo canke bari yubaje gute ko kesi twamatumva ngo uri mu Rwanda ba mu Rwanda no mu Burundi mbeho waje ryari kutaje tumiye tuze kutwika ku kibuga cy'indege guhamagara ega nawe uri umusare mu basare kuko ndumva uri umusesanguza akomeye impamvu mutamenye ko ninjiye mu gihugu cy'u Burundi ni naho impamvu yatumye ngenda mutabizi niyo mpamvu yatumye ngaruka batabizi twere turabona ko umutipe yamaze gufata icyicaro mu Burundi bro twasanze abafundi twadodoye tuhasanga abafundi none abafundi nabawe cankwe abafundi n'abandi sakasha bro Imana irahezagira ko ndubakisha inzu ariko niyo naguze rero ndiko ndasubirishamo kugira ngo bigende neza ave ngira n'akamariage mu isi aho ni fresh cameraman wa mutipe n'umubosi kabisa Jaxy rero turagushimiye cyane kubona waduhaye akanya ko kuyaga nawe nishe twari tukuziye duha umuco abakunzi ba Menya N'Ibi Média kugira ngo babone
ikibura kugira ngo umuziki w'Uburundi uduge babone ko hariho la difference hagati y'umuziki w'Uburundi n'umuziki wo mu Rwanda. So je rero ndagushimiye ku kanya waduhaye. Genda ubwiye akajambo kamwe abakunzi bamenya N'Ibi Media uzobukoze. Abakunzi bamenya N'Ibi Media ni wa musore wanyu akiri kuri kamera yanyu ndetse nibaza ko abarundi benshi muri ko muradukurikirana. Ni Menya N'Ibi Media nanje ni Jaxy, wa musore akunda Uburundi akunda n'u Rwanda. Atazi kujya umunwa avugisha ukuri uko ibintu bimeze. Ndabakunda cyane abarundi mwese ndetse n'abanyarwanda, nizera ko bariko baradukurikirana benshi cyane bari mu Rwanda, Kigali, hariya za Remera, Kimironko, Kimisagara, hose baba bariko baradukurikirana 5 kuri 5. Aho hano hose naho what's up guys? Aho hano hose naho hose cyane. Abakunzi bamenya N'Ibi Media mwamaze kumwiyumvira ya JB Burundi kuri micro, kuri kamera ni Breze journaliste, umujournaliste abikora neza, mukamera akaba ari umukameramani, ni tutere mwita umusaza. Nkuko rero mubibona twari mu cyarama, twebwe rero tugomba kubabwira ati gira sabone, remember subscribe kugira ngo ibiganiro dukora bigume bibashikira tankomanze. Sibye ubu ambere mu kubibona nuko reka turabakunda abakunzi bamenya N'Ibi Media, nimwe mutuma tutagata, nimwe mutuma dutagata tumera neza, tumera fresh, natwe ntizigera tubamaramaza, kandi munagire na share mu sharing ibikorwa dukora kugira ngo nabandi bari ufate ku buryohe. Be blessed. I love you. Kwagwana.